Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi kuimana igerekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2023 kaza nshize namwe bakunzi ba EPA muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke igikorwa cyo kurondera abantu baguye mu binogo vy'imbwa mw'inzahabu biri ku mitumba ya Gafumbegete na Rutorero kirabandanya ibiziga bigera kuri 13 akaba ari byo bimaze gutogwa. Abanyororo bo mwibohero rikujya Ruyigi barabangamiwe n'indwara zitari nke ziterwa n'imvura ibanyagirira hanze kukubura aho bakika umusaya muraza kuvyumva murano makuru turaza no kubabwira ibibazo bihanze abanyagihugu bakoresha ibarabara Bujumbura Rumonge biturutse kukononekara kwaryo hari n'ayandi ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa ibiziga 13 vy'abimbi nzahabu mu birombwe bibiri biri ku mitumba ya Rutorero na Gafumbegete nivyo bimaze gutogwa ku bantu 18 bakekwa kuba barahitabiye Imana inyuma y'imvura yaguye muri iyo ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu. Ibikorwa byo kurondera abo bantu vyabaye kuri uyu wa gatandatu aho vyatangura umushikiranganje w'ubutari n'agataka akaba ariho yarahi. Idonido na Dani Claire iratwumva. Ibikorwa byo kurondera abantu bimbi nzahabu 18 bahasize ubuzima mu gihe bari mu gikorwa cyabo ca misi yose imvura ikaza kubasanga mu myobo cyatanguye ku mutaga wo kuri wa gatandatu nk'uko amasoko yacu bivuga. Umushikiranganje w'ubutari n'agataka yari yahishikiye abanyagihugu bafadikanije n'igipolisi kijejwe gutabara ku rwego rw'igihugu hamwe n'ishira hamwe rijejwe gutabara imbabare Croix Rouge nawe nyene ku rwego rw'igihugu baciye batangura ico gikorwa kitari coroshe ubona ko abo bahasize ubuzima bari ku metero zitari nke. Amasoko ya RPA muri ivyo bikorwa avuga ko saa sita z'ijoro ariho bashobora gukuramwo abantu indwi. Ibikorwa vyarabandanije nk'uko isoko ryacu ryabitumenyesheje gutyo saa 11 z'agatondo hatogwa abandi 4 nayo saa moya hakaba hatowe abandi 2. Muri abo 13 bari bamaze gukurwa munsi y'ubutaka. Abo twaganiriye batumenyesheje ko indwi bava ku mutumba wa Gafumbegeti 4 nabo bakava ku mahande muri komine ya Mugwi mu gihe 2 basigaye batari bwamenyekane amamuko yabo. Dani Claire iratwumva tukiraho nyene mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyempundu uri muri zone Nyamakarabo ni muri komine Mugina barahagaritswe umutima n'uruhigi rw'abantu bakekwa kuba bari mu bakwiragiza inzandiko z'amazina y'abantu bahigirwa kwica bazira uburozi. Gushika ubu hamaze gufatwa abantu 10 abanyagihugu baho bakaba bavuga ko batinya ko hari abazohava badodoberezwa bakagwa mu mporero. Ni nkuru ya Eric Niyonzima. Urwandiko rutagira umukono rwatowe ku musozi Nyempundu ruriko abantu 14 bahigwa kwicwa kwaje rukurikira igandagurwa ry'umutamazwi ku izina rya Esson Ntamwishimiro yagandaguwe mu mpera z'ukwezi guheze. Ku mutwe warwo handitse ko ijambo rivuga ngo ndugure twa Mugina amakuru imvo n'imvano Nyamakarabo ndugaye twa Mugina. Musi agakurikira amazina abategezwa kwicwa aherekejwe n'ico bagirizwa hagakurikira imipanga isandugu n'imisaraba. Abari kuri urwo rwandiko bamwe bagizwa gutanga ishano abandi nabo burozi. Isoko rya Nyempundu rivuga ko kuvuga urupapuro rutogwa abagwanditsweko baciye batumwa ko ku biro vya komine Mugina nibo uyu munsi bariko baratanga amazina y'abantu bakekwa ko baba baragwanditse. Gushika ubu rero hamaze gufatwa abantu 10. Amakozi y'Nyamakarabo nyuma yaho akeneye umuntu batazibahinda bamagiriza yuko ari umurozi nyuma y'igandagurwa rya Nkende hatowe tarabiti bariko abantu benshi batandukanye bari ku misozi ngo babarozi n'abizi baca bafata amazina ari kuri iyo tarabite bababwira yuko bazoza kwishigura kuri komine. Ubu ku musozi wa Nyamakarabo hakaba huzuye agahinda kenshi n'ingene abanyagihugu bariko bamanurwa gufungwa bazira ubusa ataco babwira bazira ibintu batazi kubera abo bantu bagiye kwisigura baciye batanga amazina
n'uwo bafise icyo bapfa muri rimwe bakaba baramutanze izina. Abanyagihugu bo ku musozi Nyamundo rero bafise amakenga ko hari abazojaniranwa bagahitanwa n'iryo sekeza. Ubu tukaba dufite ubwoba bwinshi n'agahinda kuko ngene bene wacu bashiki bacu n'abatware barimo bagiye gufungwa bazira ubusa, ibyo bintu atavyo bazi. Tugatabaza kugira bishobotse badutabarize bishike ku mukuru w'igihugu arabe ingene ivyo bintu vyohagarara. Tugasaba yuko uwakoze icaha cagirirwa mugabo apana ibintu vyo kuvuga ngo naka ngo hariho ico dupfa ngo bace bafata abantu bose babamarire mu gasho. Uwagiriwe n'icaha nahanwe mugabo ufunzwe kubera urwikekwe ivyo bintu vyahagarara. Kw'igenekezo rya 29 ukwezi guheze buramatari w'intara ya Cibitoke yari yishikiye ku musozi Nyempundu guhumuriza abanyagihugu hari nyuma y'igandagurwa rya Esson Ntamwishimiro. Uwo yagandaguwe atemagujwe imipanga mw'ijoro ryo kwa 23 buca ari kwa 24 Ruhuma. Uwo mutama nawe nyene yagandaguwe n'abamwagiriza uburozi. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke ariko ntitwamutoye. Eric Niyonzima mu makuru ajanye n'agati y'akazi na muntu naho indwara zo kuvyimba amaguru, malaria, imisonga hamwe n'inkorora zirabandanya kubangamira bamwe mu banyororo bo mw'ibohero rikuru ryo mu ntara ya Ruyigi. Imvo ni imvura inyagirira abo banyororo aho barara mu kibuga hagati kubera ubwinshi bw'abanyororo iryo bohero rifise. Ni nkuru ya Emmanuel Niyongeko. Ingwara ziguma zisubiriza mu ihorero rikuru ryo mu ntara ya Ruyigi ni malaria, ingwara y'umusonga, inkorora hamwe no kuvyimba amaguru. Nkuko amasoko yacu aho muri iryo bohero abimenyesha ngo hari abanyororo baba 150 barara ku kibuga kiri mu nyubakwa z'iryo bohero. Abo nabo bakaba bari mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ugizwe n'ababuze aho baryama kubera ivyumba vyuzuye bitewe n'ubwishi bw'abafungwa. Umugwi wa kabiri nawo ni uw'abaharara kubera babuze amafaranga yo guha abajejwe gutanga ivyumba. Abo bafungwa rero bari muri iyo migwi ibiri ngo nibo babangamiwe n'izo ndwara kubera imvura ibasanga aho baryama ku kibuga ikabanyagiriraho bikunyurwa n'imbeho nyinshi narirya bamwe muri bo ngo batagira n'ibyo bifuka. Amasoko ya RPA muri iryo bohero rikuru ry'intara ya Ruyigi amenyesha ko benshi muri abo bavyimbye amaguru babitewe no kuja guhagarara iruhande y'impome kugira ngo bikinge imvura mu gihe iri kiragwa. Abo banyororo bamenyesha yuko abarongoye iryo bohero iyo ngorane bayizi ariko ntihagire ico bakora. Ivyo bikaba biruko mu gihe hari n'abanyororo bagipfunzwe kandi barahejeje ibihano vyabo, hamwe rero n'abari gutegerezwa kuba bararekuwe ku ngingo y'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Abo bapfungwa basaba leta kwiga ibijanye n'iyo ngorane ngo kuko naho bari mw'ibohero bafise amategeko abagenga. Mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka abarongoye ibohero rikuru rya Ruyigi kugira ngo twumve ico babivugako. Emmanuel Niyungeko muri ico gisata nyene mu muhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi baranegura bivuye inyuma amabakorerwa abakenyezi mu bice bitandukanye vy'igihugu bafatiye ugatotezo kandi bagakorerwa umupfakazi Lucette Twishime wo ku mutumba Gifugwe komine Mpanda y'intara ya Bubanza. Mahiri Wizi Baritako arongoye uwo muhari avuga ko uwo mupfakazi yarakwiye nyabona gukingirwa aho kuzira kuba yashize ahabona abisha umugabo wiwe. Kurikira Mahiri Wizi Baritako arongoye umuhari inamahoro. Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano umaze iminsi ukurikirana amakuru ku maba ariko arakorerwa abakenyezi n'abigeme mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Dufatiye ku nkuru y'umukenyezi umupfakazi Lucette Tuyishime wo ku mutumba Gifugwe zone Musenyi komine Mpanda intara ya Bubanza amaze amezi ashika 3 anyegeye kubera ariko arahigwa kugira ukuri kwerekeye igandagurwa ry'umugabo wiwe ntikuzoje ahabona, bituma umuntu yibaza ibibazo byinshi kuvyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi na cane cane agateka k'abakenyezi, uburongozi bw'igihugu, eka mbere n'ivyerekeye kibazo gikomeye cane c'ukudahana. Umupfakazi yiciwe umugabo agasigarana abana 4 yarakwiye guhozwa, ntiyarakwiye gutotezwa. Mu gihe ivyakozwe bizwi neza n'ababikoze bakaba bazwi, icari gikwiye kwari kumukingira kugira ntahava azira uko kumenya ukuri. Kubwa Marie Louise Baritako inzego zibifitiye ububasha zari zikwiye guhagarika zikongera zikabaza abavuzwe mu bwicanyi bwakorewe umunega wa Lucette Tuyishime aho kubandanya gusasira indavu kudahana hamwe no gukingira ikibaba inkozi zikibi. Dusubire twumvirize Marie Louise Baritako. Ica kabiri twibaza ko cane muri iyi nkuru ya Madame Lucette Tuyishime nicerekeye uburongozi bw'igihugu. Haheze amezi 3
Lionel Nzoyisaba umugabo wiwe yishwe azira ivyumviro vya politike vyiwe mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wirigura uravuga ngo demokrasi yaratsimbataye mu gihugu gitwawe neza barya abantu bose bavugwa ko ari bo bishe Lionel Nzoyisaba nta numwe yari kuba yidegemvya atariko arabazwa asambishwa kuko intwari bereye irangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu kugira ubutungane bwigenga kuri bose amahoro n'umutekano wa bose no kwama ducungereye ko atawuba hejuru y'amategeko umuntu rero aravye ivyo vyose biranga uburongozi bwiza acabona ko igihugu cacu c'u Burundi kiri kure cane icanyuma iyi nkuru ya Rusete itweretse naho twari tukizi cyo kudahana no gukingira ikibaba abagizi ba nabi mu Burundi uwo mupfakazi ariko arabundabunda anyegera yishwe n'ubwoba bw'igishobora kumushikira igihe cose mutora niwe yagomba gukingirwa agateka kiwe kakubahirizwa agashobora kuririra no kugandarira umugabo wiwe no guhoza abana biwe none abari bajejwe kumukingira bashimye gukingira abicanyi abarongoye Burundi barakwiye kwikubita agashi nk'abakenyezi bo mu mahari n'amahoro turababajwe cane n'ivyo ariko aracamwo kubera intwaro y'agahotoro mu gihugu cacu tuboneyeho rero aka kanya kugira ngo dusabe abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru abatwara umugambwe uri ku butegetsi canke umukuru w'igihugu na leta yiwe babone muri ibi biriko bishikira uwo mukenyezi ikimenyetso kigaragaza ingene igihugu gitwawe nabi kandi ivyo bintu bikeneye gukosorwa vyihuta kugira ngo abarundi babeho mu mahoro n'umwidegemvyo. Nari nababwiye mu ncamakiano makuru ibarabara Bujumbura Rumonge kuva mu Kanyosha kugera mu Ruziba rirabangamiye abanyagihugu barikoresha na cyane cyane abagenda n'amaguru uretse ko yuzuye ibinogo iryo barabara haba mu mvura canke muci abanyagihugu bari cango bashikiyo baja bayoberanye bagasaba bijejwe kurisanura n'inkuru ya Marie-Ange irakoze. Abanyagihugu bakoresha ibarabara Bujumbura Rumonge bavuga ko batorohewe uravye ibinogo bikiboneka muri iryo barabara abanyagihugu bavuga ko mu ndwi iheze hari imodoka yoba yaraje gufurira ivyo binogo ariko atakintu kinini coba carahindutse uyu ni umwe muri abanyagihugu yaganiriye na RPA avyigana barabara rya Bujumbura Rumonge aho tugeze amaso aho rigeze uyu munsi nta kindi kintu kiriranga hanini cyane cyane atari inkungugu nyinshi cyane n'ivyondo mu gihe imvura iba yaguye ikindi kintu cari kimaze iminsi kibonekeza hanini vyari binogo aho bari barakuye kaburimbi mugabo imashini yashiyemwo kuyondo iheze yongerera ikanganya nya binogo mugabo n'ahari kaburimbi nyene naho imashini itaciye ariko naho ntarangwa n'ibinogo vyinshi ugira kandi abo bakoresha iryo barabara bavuga kandi ko intambamyi atari nke uravye umukungugu hari n'ivyondo y'imvura yaguye akenshi ngo birahungabanya uruja n'uruza ibibazo bitera ni byinshi n'undi ngo iyo bigeze kuri ku maguru kubera nk'ubu n'ishaburi yo kwigwa reka n'imvura yaguye kubera ivyondo cewa vyinshi ntikibuza yuko umuntu turashobora guca mu nzira haba ku makinga haba ku mamoto reka n'ab'imiduga nabo nyene barashikirwa tubibutse ko mu mugambi w'umukuru w'igihugu ujanye no kuzibira ibinogo biri mu mabarabara yose ari mu gisagara ca Bujumbura n'iryo barabara rya Bujumbura Rumonge ryarimwo uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abajejwe gutunganya ivy'amabarabara. Arakoze Marie-Ange irakoze mu ntara ya Muramvya naho havuga ubukene bw'umuyaga nkuba bumaze ukwezi kurenga bwibonekeza ku mugwa mukuru wa commune Rutegama abanyagihugu baho bamenyesha ko byaturutse ku cuma bita transformateur gitanga umuyaga nkuba capfuye abakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo ka misi yose bagasaba ko ico cuma gisubirizwa canke kigasanurwa kuko ubu bariko bakora bahomba ni nkuru twateguriwe na Elvis niyo mwongere. Bamwe mu badandaza bo ku mugwa mukuru wa commune Rutegama mu ntara ya Muramvya bakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo ka misi yose bavuga ko bamaze ukwezi kurenga batagira umuyaga nkuba bamwe muri bo barahevye baje gukorera ahandi kubera gukora bahomba takwije kwezi kose tudashobora kuronka umuyaga nkuba twarataye mbere turanomoka bamwe turaja mu gisagara ca Gitega abandi baja mu gisagara ca Muramvya kuko hariho ibikorwa bimwe bimwe vyahagaze abasanzwe bakorera ku masudire mu masaro zo kwasire canke abakora kudandaza amata urabona
n'abantu basanzwe bafite n'utuntu bakora buri muri sekretariye ntibiriko birakora birafotokopi no kubanza kukwiyunguruza ukaja imurambi cyangwa ukaja igitega. Abanyagihugu bavuga ko vyaturutse ku cuma bita transformateur capfuye. Abo badandaza basaba ko boronse umuyaga nkuba na rya bari basanzwe bugarijwe n'ubukene kandi batunze imiryango. Kubera icuma gitanga umuyaga nkuba kimwe cyitwa transformateur carahiye gushikure turi mu yabira twebwe ahantu yaramaze kubikishije mu gihugu none mbajajamo ivyo byonyene bishe itera umudugaro. Ibyo byose biri mu bituma ubuzima buhungabana bw'umunyagihugu. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine Rutegama ntituraronka Stani Niyimbona musitani wa komine Rutegama kugira agira icyo ashikiriza. Arakoze Elvis niyo mwungere nyino ngaha makuru twari twabateguriye kuri uw'Imana igenekerezo rya 2 ndamukiza umwaka wa 2023 aciye agarukira. Nakoze mwege mwese mwari muduteze yompi bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya ntibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi bashikira atagatosi. Tuzane muzareza na ikonda yabashikiriza ndabike abantu ndabipuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho ubutaha.